jewe akamaro ikawa imariye nuko ndayishora nkaronka ivyo ngaburira umuryango, nipfuza ahubwo kurushiriza gose kuyirima kubera ifitiye akamaro kanini. Ikawa itaragira agaciro kanini vyahora bitugora kuko abakozi bayikorerera mu kuyishora kabisa. Ikawa ifise imvune idasanzwe, muga tumaze kumva yuko bayihaye agaciro vyaratunezereye gose natwe, kubera turaronka yo duhemba abakozi hanyuma natwe tukaronka yo dushobora gushira ku mupfuko. Niko kamaro yatugiriye. Ndateye akama bagomba kudebukirwa yuko bokongeza ingufu gose bakayikorerera bakayisasirira bakayigirira neza gose kuko ikawa irafise akamaro kadasanzwe. Fashe ijambo kw'izina rya nyakubahwa mushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije atashoboye gushika hano kugira ngo dushobore gutangurira icese irisekeza ryo gukata no gusasira ibipimo vy'ikawa. Igiterwa c'ikawa ni igiterwa gifitiye akamaro kanini na cane cane abenegihugu bakigize umwuga, kirabaronsa amafaranga yo kwikenura. Ni igiterwa kandi gifitiye akamaro kanini amakomine biciye mu matagisi yinjira mu bigega by'amakomine maze bigasahiriza mw'irangurwa ry'imigambi y'amakomine. Ni igiterwa kandi gifitiye akamaro kanini igihugu c'u Burundi mu kironsa amafaranga y'agaciro adufasha mu kurangura imigambi y'igihugu. Murumva rero yuko igiterwa c'ikawa ari igiterwa tutokwirengagiza, bisaba yuko umwenegihugu wese yogifatana nkama kugira ngo akirime kandi agikurikirane kugira ngo turonke umwimbu mwinshi kandi mwiza. Cyane cyane ikawa ziza mu vyambere. Ikawa akamaro idufitiye nuko yageze yo kwamura umuntu arifasha. Ikawa ziradufasha cyane gusumba ibindi biterwa. Twitwariza kuzifata neza cyane tukazisasira cyane. Birakenewe ko tuyirima tukayikurikirana tukayibungabunga tukayikata ngo mubona tugiye kubikora tukayisasira neza tukayipompa gutyo tukaronka umwimbu mwiza w'akanovera uzoshobora kwinjiza agaciro mu makungu. Nicyo gituma hari ibikorwa umurimyi w'ikawa wese ategerezwa kwibandako mu gukora mbere akitaho no gusubiriza ibipimo bishaje. Buri mwaka abenegihugu bahejeje kwamura ikawa haratunganwa isekeza ryo gukata no gusasira ikawa. Iyo mubona tuhejeje ngaha uno mwaka tumva yuko igiciro cyaduze, ariko abantu ntibashima neza kuko iyo umuntu harya umuntu yamuza akoresha abakozi usanga umuntu yavunitse cyane. Twifuza yuko botungura igiciro kikigira imbere. Ni igikorwa rero kigiye kubandanya mu ntara zose, mu makomine yose, mu mazone yose n'imitumba yose y'igihugu cacu aho barima ikawa hose.